turi nitekana umunezero ntangere wo gusubira kubakengurukira no kubaha kaze mu makuru n'ibiganiro byacu vya minsi yose mwumviriza kwimbonesha kure yacu kandi yanyu ya Burundi News TV. Turabakengurukiye cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora, ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko. Hama turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi turi kwigenekerezo ry'16 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko makuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi k'uyu munsi. Ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane hejeje kudushikira ibintu vyakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu nyuma z'uko Lieutenant General Gervais Ndirakobuca gerageje gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu none ibintu vyakomeye cyane, ibintu biramuta kuwa amazi. Hari amakuru yatanguye gukwiragira irya nino ku mbuga hwaniro ko yoba ategerezwa gutanga imihoho n'ivyo yasabwe n'umukuru w'igihugu. Kuri baramerewe nabi cyane, yaciye ava mu gacerera caravuga vyose uko vyifashe, naho ibihuha bijanye nuko yihagiye amatongo irya nino mu bisagara bitandukanye biva. Uribaza vyifashe gute? Abamenyesha amakuru bacu badutohoreje amakuru, turaza kuyagushitsa ko mwidonido ry'amakuru yacu. Bikabuko mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu mu gisagara ca Bujumbura ibintu bitifashe neza, nkuko Lieutenant General Gervais Ndirakobuca yari yasavye umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Ndayishimiye gutanga imihoho. Kuri ubu noneho niwe ariko arasabwa gutanga imihoho. Wahigaga niwe wabaye umuhigwa. Umugambwe CNDD-FDD durashobora gusambuka mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu umuriro uri kuraka muri Permanence Nationale. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo ngo ntashoboye kurongora umugambwe, bamwe bahejeje kubogozwa mu mabanga. Ni mu nyuma z'uko batariko baravuga rumwe n'imigambi y'uburongoye uwo mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ikibazo gikomeye coba kigiye gusambura uwo mugambwe ni ikihe? Navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Hari amakuru akomeye cyane kandi ahejeje kudushikira mwaka kanya tuza kubashitsa ko, nkuko twabibabwiye ko tuzaja turabashitsa ko makuru akomeye cyane avugwa ku magara y'uwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, igihanganye General de Police Guillaume Bunyoni. Yaragiriye nabi cyane abarundi, yaragize amabatagira izina, ariko kuri ubu nawe ageze aho gushengerwa. Ni ibintu bikomeye cyane bihejeje gutangazwa mu nyuma z'uko mu minsi zari hatanguye gukwiragira amakuru irya nino ko yasandavye, bikaba vyahejeje kumenyekana ko byari mu mugambi wabipfuza ko yopfa kugira gandagurwe hatazagira ubaza icugo yabaye bitaragwariyemo. Kuri ubu ngubu birahejeje kumenyekana. Umutambukanyi we akaba yarikuriwe kumushikako, yaduhaye ikiganiro inyuma yo kuvayo. Yavuze iki? Uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Muri aka kanya bo mwibohero rikuru rya Mpimba bariruhutsa. Ni mu nyuma z'uko umwe mu bicanyi ruhebwa bakorera umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Everest Ndayishimiye ku munsi w'ejo yasohowe mw'iryo bohero. Kuri ubu bikaba vyitezwe ko umwanya ku mwanya ashobora kujanwa mu rindi bohero kugira abandanye kugira amabi no kuboreza igufwa abatavuga rumwe na leta, na cane cane ko ngo ari wazwi ko kuhana abagwanya ubutegetsi. Uwo ninde? Umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Everest Ndayishimiye yashimye gusohora uwo mwicanyi ibohero ko kugira aze gukora akazi gakomeye ngaha mu gihugu. Nakahe kazi yoba agiye gukora? Ratangurira he? Ayo makuru nayo turaza kuyagushitsa ko mwidonido ry'amakuru yacu mw'ibiganiro vyacu, kandi turaza gushikira kuyavugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Wewe ico usabwa manuka munsi y'video, raba handitse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko. Hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Eka tudatevye amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu nyuma z'uko umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Gerase Ndabirabe yumvikanye asaba umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Everest Ndayishimiye ko akwiriye gushirwa ku igihano c'urupfu kuwo wese akora ibitari mu mugambi wa leta ya Gitega. Kuri ubu noneho yasubiriye gusaba abashinga amateka ko bo kwitwararika mu gutangaza ibitagenda ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, kuzobikorana cane cane kubavuga ibibazo vy'ubutunzi bihanze igihugu.
ko ashobora kuba ari we atangirirwa ko n'ico gihano. Ivyo bikagaragaza ko umukuru w'inama nshingamateka yavuze ivyo yabisabwe n'abo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ni amakuru akomeye cane adushikira, bikabuko mu nyuma z'uko kuri ubu ibintu bitoroshe cane. Umushikiranganji wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika umwanya ku mwanya arashobora gupfungwa. Ni mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane aheza kudushikira. Kuri ubu wahigaga yahejeje kuba umuhigwa. Ni mu nyuma z'uko mu ndwi iheze yari yumvikanye asaba umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ko yotanga imihoho canke se wewe nabo bafashanya bagafata ingingo ikomeye yo gutembagaza ubutegetsi. Kuri ubu noneho umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yamweretse ko ari igihangange koko, ataramusaba ahubwo gutanga imihoho. Ni mu nyuma z'uko uwo yahora akomeye ngaha mu butegetsi bwa Gitega, yahora ari na Somambike wabegereye ubutegetsi ku ntwaro y'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Kuri ubu ibintu bikomeye cane biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma z'uko kandi umushikiranganji wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca menya ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ashobora kumubogoza umwanya ku mwanya. Kuri ubu yaciye ava mu gacerera avuga vyose uko vyifashe. Yavuze ko abayeho nabi cane mu butegetsi, ko ivyo ariko yagirizwa bidafashe. Aca asaba abanyagihugu ko niba bakunda Uburundi koko bamugwanira ntababweho n'ivyaba kuwo yasubiriye. Turafise amakuru akomeye cane kandi ko bamwe mu bategetsi begereye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu vyo bariko bagiriza Lieutenant General Gervais Ndirakobuca harimwo gukorana n'abagwanya ubutegetsi, na cane cane ko mu minsi iheze yumvikanye avugwa amazima n'uwugwanya ubutegetsi akomeye cane Pacifique Nininahazwe. Yaravuze ko ico gihangange kitorohewe mu butegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Aca aravuga ko hari abategetsi bakomeye mu biro vy'umukuru w'igihugu bipfuza ko mwikura ko ari nabo bariko bamuhimbira ivyaha, banipfuza ko yotanga imihoho. Kandi ivyo vyabaye mu nyuma z'uko hari amakuru yari yahejeje kumenyekana mw'ibanga ntangere kw'ico gihangange, kandi abatari bake muri Permanence Nationale ko bari mu mugambi ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi. Eka bagaca basaba umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ko bafatiye ku bibazo bihanze igihugu muri iyi minsi, birimwo ibibazo by'ubutunzi, ko bamusaba gutanga imihoho, na cane cane ko ngo biboneka ko atatorera umuti ivyo bibazo vyose. Mu nyuma z'uko Lieutenant General Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere aheza kumenya yuko umwanya ku mwanya ashobora gutembagazwa, aheza kumenya ko umwanya ku mwanya wahigaga ashobora kuba umuhigwa, eka gaca abogozwa akanapfungwa. Na cane cane ko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye adafyina mu gufata ingingo zikomeye cane zirimwo kwikiza abo babipfuza kumugirira nabi. Lieutenant General Gervais Ndirakobuca agiheza kumva ivy'ayo makuru yaciye atuma kw'inama ya bamwe mu bamwumva, na cane cane abari mu butegetsi bwa Gitega. Umuntu akomeye yitavye iyo nama ni Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Yavuzwa ko atari gakeyi ko ariko arakorana n'ico gihangange mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi, na cane cane ko hari amakuru yagiye avugwa ko atari gakeyi ko ico gihangange gishobora kwitoza mu matora ataha, mu matora ategekanijwe kuba mu mwaka uza. Kuri ubu noneho amakuru akomeye cane adushikira n'ayuko mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aheza kumenya ivy'ayo makuru, na cane cane ko yabimenye atevye, yaciye abatumiza ko bose mu biro vy'umukuru w'igihugu. Inama ikomeye cane itegerezwa kuba mu masaha aza, irashobora gufata ingingo zikomeye cane zirimo no kubogoza mu mabanga ivyo bihangange, bigakomereraho ko ivyo bihangange bikomeye mu mugambwe, bityo ko bitoroshe ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro ubwiwe yofata ingingo yo kubogoza abantu bakomeye harimo umushikiranganji wa mbere, eka n'uramutswa mu banga yo kurongora umugambwe uri ku butegetsi. Ni ibintu bikomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, bikabuko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane yahejeje kudushikira kuri birya bihuha
byari bimaze iminsi bikwiragiza irya nino ku mbuga hwaniro ko General de Police Guillaume Bunyoni yoba yasandavye, vyarakwiragiye kandi vyahejeje kumenyekana ko vyakozwe n'abategetsi, bagaca basaba bamwe bamwe mu bafise imbuga hwaniro kubikwiragiza irya nino, bikaba vyari mu mugambi wo kugira ico gihangange kigandagurwe, bityo ntihazagire umunyagihugu abaza uko bimeze. Abaryango ba General de Police Guillaume Bunyoni bagiheza kumenya yuko yavanywe kwibohero, baciye babikurikirana cane, amakuru acara kwiragira irya nino, bamwe bamwe mu bahora ari abagenzi biwe mu butegetsi baraciye bakurikirana ivyayo makuru. Ni mu nyuma z'uko vyari vyahejeje kumenyekana ko hoba hapanzwe umugambi wo kumugandagurira. Muri documentation eka mu nyuma z'uko vyari vyaciye bimenyekana ko General de Police Guillaume Bunyoni yavanywe mw'ibohero rikuru rya Gitega muri Rusehabaniha, aho yari yakubaguwe bitagira izina n'abakorera iperereza binjiye mw'ibohero berekanye uruhusha bahawe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Amakuru yo kwizera dufise mwaka kanya na yuko umutambukanyi wiwe yahejeje kuronswa uruhusha rwo kubonana n'uwiwe hagwariye kw'ivuriro, mu nyuma z'uko yarahejeje iminsi ishika kuri 3 asaba urwo ruhusha, ariko yaragwimwe. Kuri ubu yahejeje kumushikako, kuri ubu ngo yahejeje kumushikako ngo aramerewe nabi cane. Mu nyuma z'uko bamurekurira gushika aho agwariye, baciye bamusaba ko atarekuriwe gutangaza aho ico gihangange kigwariye. Ni mu nyuma z'uko amakuru yadushikiye tudafise ku muco twakuye mu bacungera ibohero bakeka ko yoba agwariye mu bitaro vya Kira Hospital. Ni ibitaro bikunze kugwariramwo bamwe bamwe mu bapfungwa babahora ari abategetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, na cane cane ko ngo abakozi bo kw'ivyo bitaro bose ari abakorana n'ubutegetsi, bityo ko hatagira amakuru yariyo yose aja hanze. Ni amakuru akomeye cane adushikira. Haribazwa niba General de Police Guillaume Bunyoni, umutambukanyi wa General de Police Guillaume Bunyoni, aracasaba ko umuryango wiwe wohabwa uruhusha rwo kuvuza uwabo, na cane cane ko ngo biboneka ko leta ata bushobozi ifise bwo kumuvuza. Eka kandi ngo biraboneka ko bashaka kumugandagura. Yarasavye akatari gakeyi ko bahabwa uwabo bakamujana kuvurirwa mu makungu, na cane cane ko bafise uburwayi bukomeye, ariko aho kugira ngo leta ya Gitega ibikore, ibandanya kumukubagura no kumuboreza igufwa. Barapfunzwe nabi cane, naho agwariye kuri ubu ngo ariko amapingu. Ni ibintu bikomeye cane biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bikabuka mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira mwaka kanya ari uko abo mw'ibohero rikuru rya Mpimba biruhutsa. Ni mu nyuma z'uko umwicanyi ruhebwa bivugwa ko akorera umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Rwasa Ndayishimiye mu gukubagura no kuboreza igufwa bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bapfungiwe mu mabohero. Kuri ubu ngubu ngo yahejeje gusohoka, bikaba ari vyo biriko biranezera abanyororo, na cane cane ko ngo yasohowe iryo bohero. Eka bamwe bamwe bakabona ko ngo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Rwasa Ndayishimiye yo bafashe ingingo yo gusohora uwo mwicanyi, mu nyuma z'uko ngo biboneka ko no hanze hari abandi bo kugirira nabi uwo mwicanyi. Kuri ubu ngo vyitezwe ko yoba agiye gukorera documentation eka no kujya mu busho butandukanye bw'amakomine kubandanya kuboreza igufwa boba bagiye gupfungwa mw'iyi minsi, ariko havugwa umugambi wo gutembagaza ubutegetsi eka no kugirira nabi bamwe mu bazifuza ko hari ivyahinduka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu matora ategekanijwe kuba mu mwaka uza. Ni amakuru akomeye cane adushikira. Ibintu birateye ubwoba. Abanyororo bo mu Mpimba bariruhutsa mu nyuma z'uko abanyagihugu bo baziwe n'ico kibi bakorora mosozi. Ibintu birateye ubwoba, ngo hagiye kuba ibintu biteye ubwoba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bikabuko mu nyuma z'uko twababwiye ko mu makuru yacu tuza kubashitsa ko amakuru akomeye cane ari kuvugwa ku njyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu noneho biratevye biramenyekana ico bakigiye gusambura umugambwe wa CNDD-FDD. Ni mu nyuma z'uko kutarabana ryiza twababwiye kuva mu mwaka uheze kuri hagati y'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Rwasa Ndayishimiye na Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo bibandanya gufata intera. Kuri ubu noneho ngo nta gisigaye, umugambwe CNDD-FDD woba ugiye gucikamwo ibice. Hari amakuru akomeye cane yahejeje kudushikira
kuri ubu noneho vyahejeje kumenyekana ko hoba hari intwazangabo zikomeye mw'uwo mugambwe zoba zarapanze gutanguza uwundi mugambwe mushasha. Uwo mugambwe ngo bikaboneka ko uzaca ugira inguvu ziruta iz'umugambwe uri ku butegetsi, kandi ngo ico gice kirashigikiwe n'uwuramutswa amabanga yo kurongora umugambwe kuri ubu Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Kuri ubu ibintu biteye ubwoba biri mw'uwo mugambwe, ngo bimwe mu bikoresho vy'umugambwe vyarasumwe, umugambwe ngo urafise ubukene bukomeye cane, eka n'ibintu ntivyifashe neza mu butegetsi, leta ntiriko irakorana n'umugambwe. Ivyo byose nivyo biriko bikwega indyane zikomeye, ni navyo biriko bikwega umwivumbagatanyo uri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bamwe mu barabira kuri vya politiki y'igihugu cacu c'u Burundi eka n'iy'akarere k'ibiyaga binini barabona ko izo ndyane ziri mu mugambwe zishobora gukwega ishano mu gihugu cacu c'u Burundi. Eka inama z'urutavanako ku bice bitandukanye ziraba. Igice cya Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo ngo nico kiriko kiragira inama nyinshi, eka bigaca binagorana yuko igice gishigikiye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kigira inguvu zo gupfunga abo babitavye iyo nama, na cane cane ko ngo bariko baragira ibiganiro kugira barabe niba batorera umuti ibibazo bihanze uwo mugambwe, ariko ngo vyarananiranye. Biraboneka ko uko gucanamwo kwiyadukije no mu binyamakuru vyahora bikorera leta ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu hari ibimenyesha makuru bishigikiye akarwi ka Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo, hakaza n'ibindi bimenyesha makuru bishigikiye igice c'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Uko kutarabana ryiza n'indyane zirimwo umugambwe ahanini ngo zirafatira ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arafata ingingo atarinze kugisha inama abo bafashanya kurongora, harimwo abakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi. Ngo kuri ubu nta ruhare umugambwe uri kuragira mu biriko biba. Ivyo biri no mu vyaciye intege akarwi inkorabara k'imbonerakure kahabwa inguvu ku ntwaro y'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Kuri ubu ngo biraboneka ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ashaka gukomera wenyene, abandi bose bakaja hasi atariko vyahoze vyifashe ku bwa Nkurunziza. Ni ibintu biteye ubwoba biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abamenyesha amakuru bacu barabandanya kutugirira amatohoza ku kungene ibintu vyifashe, turaza kubibashitsako mu makuru yacu aza mu nyuma z'uko abo bategetsi batumwe ko biraza kumenyekana niba bitavye mu biro vy'umukuru w'igihugu canke se baciye bavyanka nk'uko vyagiye bigenda mu minsi yaheze, ubwo bajyaga bagira amanama yabaga mu kinyegero bagatumwa ko n'ibiro vy'umukuru w'igihugu kugira bisigure, bagaca bavyanka. Uravye ingene ubutegetsi bwifashe kuri ubu, urabona ko igihugu c'u Burundi ata burongozi gifise. Bikabuka mu nyuma z'uko makuru akomeye cane adushikira avugwa ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ari uko imirwano ibandanya mu gasagara gatoyi ka Kanyabayonga. Eka kandi ako gasagara karabaye isibaniro ry'intambara, ibikoho binini binini, nkoho ntoya n'amabombu nivyo vyumvikana muri ako gasagara. Gushika ubu imirwi yose hoba ku ruhande rwa leta ya Kinshasa canke se urw'umurwi w'inyeshamba yo mu 2023 yaranse kwinjira muri ako gasagara, na cane cane hafatiwe ku maba atagira izina bera muri ako gasagara. Impande zompi zikanga kuba haba umwe bija ku gatwe. Ni ibikomeye cane biriko biba biruko kandi mu nyuma z'uko mu gisagara ca Sake hoho hatariko harumvikana inkoho kenshi, bikaboneka ko iyo ntambara yo muri Kanyabayonga yahejeje kuba mbi cane. Impande zose ariho zoba ziriko zirashira imbaraga. Eka kandi kuri ubu hari n'ababona ko gufata igisagara ca Goma ku murwi w'inyeshamba yo mu 2023 vyoba ari inzozi. Ese koko umurwi w'inyeshamba wayo mu 2023 uzemera kunebagurwa n'abatari bakeyi ko watangaje ko uzofata igisagara ca Goma bigaca bibunanira, canke se uzobihindura ugere ku ntego wiyemeje? Ni amakuru akomeye cane adushikira. Abamenyesha amakuru bacu bari muri Nord Kivu babandanya kudutohoreza amakuru ku mpande zompi, bizagenda bibashikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Eka mbakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro vyo kwirigenekerezo y'16 Ruheshi umwaka w'2024. Mbakengurukire cane mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora,
ndabasabe kumanuka munsi y'iyi video murabanshirira amasabone mufyondeko muraca mubona ari akazogera naho nyene mufyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka iyi ni Burundi News TV.